Reka nsubire ndabaramutse mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho twabateguriye amakuru atandukanye ari kuvugwa mu butungane, ari kuvugwa muri politike, aba ari kuvugwa mu cibano ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyigejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Twabateguriye amakuru menshi kandi atandukanye tugira ngo tubashikirize wipfuza kuzajya bo mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi. Ico usabwa nta kindi, niba utaravyonda kuri sabone akanika ko ryo keza ko gupyondaho kugira ngo kodushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Mu gihe nyiricubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi aramutse atanguza isekeza ryo gushira ku murongo urwego rw'ubutungane, umuryango wa Ndurenge Deo na runo munsi uracari mu kangaratete, ntibazi nimba ico gikorwa kizoshika no mu Kayanza nabo bagatunganirizwa kubera ko Ndagijimana Vincent yarahiye ararengwa ko atazopfa yitavye ubutungane. Ahamagawe na Buramatari Reme Cishahayo kuri ngendanwa yiwe genekerezo rya 10 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2021, Ndurenge Deo yarengutse imbere y'uwo mutegetsi ataco yinona nk'uko atanico yiyagiriza. Yagiye gutangara atwawe ubutaraririye mw'ibohero uyu munsi genekerezo rya 18 z'ukwezi kwa 7 2023, akaba arumanije umwaka n'amezi 7 arengako iminsi 8 mu mpimba ku gikenyi c'uwitwa Ndagijimana Vincent n'abo bafatana ububegito mu kubohera amaboko imugongo umuvyeyi se w'abana 6. Twarahemukiye abasokuru kuko bari barayamaze bati ahari abagabo ntihagwa ibara. Kayanza ibara rikaba ryaraguye, abagabo barorera kugeza n'uno munsi bakaba bafashe ibisanzwe kubohera ubusa inzirakarengane nka Ndurenge Deo. Tukibutsa ko sentare isasa ubwa mbere yari yamuciriye igwate y'imiliyoni 250 z'amafaranga y'amarundi arayabura. Ubugira kabiri muri sentare nkuru y'igihugu ya Ngozi hagarariwe na Procureur Isake Nigabira bakaba bamuciriye kuriha imiliyoni zirenga 60 no gupfungwa imyaka 200. Ibyabandanije biteza induru amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu nka Renape Burundi, kugeza aho sentare subiramwo imanza ya Ngozi iterwa n'isoni n'ako karenganyo ifata ingingo yo kugabanya igipfungo kuva ku myaka 200 ija ku myaka 2 n'indishi y'amafaranga imiliyoni 16 z'amafaranga y'amarundi nta mpamvu irinze gutanga kuri iyo gabanuka ry'imyaka 198 ndetse n'imiliyoni zishika 400. Catumye abatari bake batahura kaguriye kagiye gakorerwa uwo muvyeyi, kuko urubanza rwiwe rwagiye ruhindagurika uko bukeye uko bwije. Icemezo sindamusiga ku byagiye bikorwa byose ni irimetanya rikorerwa nyine uwo muvyeyi w'abana 6, kandi akaba ariko ararenganywa n'umuntu atakwiye kuba ariko aramurenganya. Renape Burundi ikaba isubiriye gusaba ubugira akandi ko uwo muvyeyi yarekurwa akaburana yidegembya, kuko bidasiguritse ingene yakwagirizwa urudandazwa rwa magendo nta byagirije na kimwe kirinze gutangwa. Tukibutsa ko akarenganyo umuvyeyi yakorewe atateka bihesha bene kumurenganya, tutibagiye bamwe mu ntwaro no mu rwego rw'ubutungane babigizemwo uruhara. Ku mukenyezi n'ibibondo vyiwe duti gumya umutima nta mvura idahita. Turazi ko mubabaye bikwiye. Renape Burundi yabifatanije namwe. Kuri Ndurenge Deo aho uri mu mpimba Ingozi, inshuti z'ubutungane twifatanije nawe mu gahinda urimo. Imana ntihaba uwayo, ijoro rizoca akazuba kake usubire wisange mu bibondo byawe. Amakuru yacu tabandanirize kuri no nkuru y'umubabaro iriko iravugwa Igitega, aho umuntu umwe yishwe ubundi acibwa ibihimba by'irondoka. Merishade Hakizimana w'imyaka 35 yarishwe n'abantu batamenyekana. Ikiziga ciwe catowe kuri uyu w'Imana ku kibuga c'indege ca Magarama mu burengero bw'igisagara ca Gitega hagati mu Burundi.
Fabrice Habyarimana nawe w'imyaka 24 yari yaraye aciwe ibihimba byiwe by'irondoka byabereye ku mutumba Rutegama muri iyo komine ya Gitega. Abantu 6 barahagaritswe ku mvo z'amatohoza. Ubwo babonye ahatowe ico kiziga, umubiri wa Melchade Habyarimana wari wuzuye amaraso kandi wari wuzuye ibikomere nk'inkovu. Yari afise ibikomere ku mutwe, mu mugongo no kugikiriza. Nta nkeka ko yishwe, niko ababibonye bavuga. Ikiziga caciye kijanwa ku bitaro by'akarere bya Gitega. Abakoze ubwo bwicanyi hamwe n'icatumye babukora ntibiramenyekana. Nubwo biruko, Jimmy Kwizera, umubanyi wishwe, avuga ko uwo mugabo yanyurujwe n'abantu ku mugoroba wo ku munsi wa gatanu. Ku munsi wa gatandatu witwa Fabrice Habyarimana yaraguye mu murwi w'abantu bamuciye igice c'ibihimba byiwe by'irondoka. Atashe hafi y'isaha 3 z'ijoro yahuye n'umurwi w'inkozi z'ikibi, baramukubise bamuca rimwe mu magara yiwe. Niko abanyagihugu bamenyesha bagaragaza umubabaro. Atakivuga kandi atagikoma uwo yakorewe ayo mabi, yaciye ajanwa ku bitaro aho ariko aravurirwa. Leonidas Nduwarugira, umwe mu batowe ku mutumba Rutegama, avuga ko imvo zatumye ubwo bwicanyi buba zitaramenyekana kandi ati twibaza ko hoba harimwo ibintazi. Abagabo 6 bagirizwa gushahura umusore w'imyaka 23 wo ku mutumba Rutegama muri zone Gitega Rurale muri komine Gitega bari mu minwe y'inyamiramabi kuva kuri uyu wa 15 ukwezi kwa karindwi 2023. Amakuru ava kuri uyu mutumba avuga ko hari nk'igihe c'isaha 4 zirenga z'ijoro aho uwo muhungu yategerwa n'abantu baramukubita bongera bamuca igara rimwe. Uwo bari kumwe amaze kumutabariza yaciye ajanwa ku bitaro bikuru bya Gitega aho n'ubu ariko aravurirwa. Abagabo 3 bo ku mutumba Mugutu na 3 bo ku mutumba Rutegama bakaba barahagaritswe mu gatondo ko kuri uyu wa 16 ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2023. Umuryango w'uwo wakorewe ayo mabi bikeka ko inyanduruko yoba yari amatati y'amatongo, mu gihe hari abandi bavuga ko umusore yoba yahowe ko yasambanije umugore w'umwe muri abo bagabo. Mu ntwaro bavuga ko batazi ico umusore yahowe, bagasaba ko bazokwagirizwa n'icaha cibi. Mu ntwaro bavuga ko batazi ico umusore yahowe, bagasaba ko abazokwagirwa n'ico cibi bohanwa biboneka ku buryo n'abandi baboneramwo akarorero. Amakuru yacu tabandanirize nanone mu ntara ya Kayanza, aho ubuzima butoroshe kubera ikena ry'umuyagankuba haheze indwi utaboneka. Haheze indwi irenga intara ya Kayanza buraruko bw'Uburundi hatagira umuyagankuba. Abanyagihugu bakora akazi gakenera umuyagankuba bararengewe ku buryo bukomeye cane. Basaba abategetsi gutora umuti wihuta. Abanywa abantu, abafise aho abantu banywera icayi, abafise ubunywero bose bavuga ko bahungabanijwe n'ibura ry'umuyagankuba. Ata muyagankuba nta na kimwe dukora, maze indwi yose ata note n'imwe nkozeko kandi ntegerezwa kugaburira umuryango. Birababaje rwose. Bikaba byavuzwe n'ufise umwuga wo kunywa yagiye imboneshakure yacu nyine avuga ko amaze indwi yose adakora ku ifaranga kandi nyine afise umuryango agomba kugaburira. Urongoye ihoteri avuga ko uruhombo ari runini kubera iyo ngorane. Avuga ko abantu bahora ari benshi baza kwica akanyota, none ngo byarahindutse. Abakiriya bahora baza ari benshi barondera akayoga kakanye, none ubu ntibakiza kubera ko batakaronka. Niko avuga ababaye cane. Abafise aho banywera icayi n'amata bararira cane, bavuga ko bahagaritse akazi kabo kubera ko batandandaza amata batagira uko bayakanyisha. Ibyo biruko no mu busudira co kimwe n'abandi bose bakora imyuga isaba umuyagankuba. Abajejwe intwaro nta na kimwe baravuga. Hari umuntu yamenyesheje ko bitumwa n'ibikorwa biriko biraba byo kwinjiza umuyagankuba wa Rusumo uhuriweho n'u Burundi, u Rwanda na Tanzania, bihungabanya umuyagankuba mu gihugu cose. Nyine bikaba biriko biravugwa n'abanyagihugu bavuga ko rwose leta iriko irabahemukira ku buryo bukomeye cane. Amakuru yacu tabandanirize kuri no nkuru iriko iravugwa cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho badandaza bavuga ngo habuze iki kugira ngo baronswe uburenganzira butuma bashora ibyo bakora mu makungu.
habuze iki ngo ibidandazwa bihingurirwa mu Burundi bize birashorwa mu makungu bidakumirwa, mu gihe abantu benshi bagwiriyemwo abadandaza bamaze iminsi bata imfane ku kigo BBN kijejwe gusuzuma ubuziranenge ko kitaborohereza mu kubaronsa impapuro zibemerera gushora hanze ibidandazwa. Sylvain Sindayikengera arongoye ico kigo yamenyesheje kuri uyu wa kane igenekerezo rya 19 Mukakaro 2023 ko igituma batazibaha ari kubera ibyo bakora bitaba bihinguye neza. Agira ati si ugupfa kuronka certificate, hariho intambwe zitegerezwa kubanza gukurikizwa. Ku bwa Sindayikengera ngo mu mahinguriro mato mato arenga gato 520 amaze gusaba izo mpapuro certificate, ngo menshi muri yo ntaranyurwa n'akaranga k'ubuziranenge. Sindayikengera agatanga akarorero ku mahinguriro ashika 24 arongowe n'urwaruka rufashwa n'ikigo PAGE, basanze hari byinshi rutakurikiza mu by'ubuziranenge ku buryo basanze ico kigo kitopfa kubaha izo mpapuro zibaha uburenganzira bwo gushira ku isoko ibyo bidandazwa byabo. Uwo arongoye ico kigo agasaba abarundi kubanza kuvavanura na zimwe mu nyifato mbi zerekana ko bataranyurwa n'ubuziranenge, kuko ngo abatanga impusha zo kudandaza ku rwego mpuzamakungu usanga bafatira ku tuntu duto duto cane. Kubwengo kuba mu minsi iheze bakoze sekeza ryo gukura ku isoko abadandariza amavuta mu macupa ya parasitike biri mu byatumye Burundi bwizerwa kuzokwakira ikigo c'akarere kizoba kijejwe gutanga impusha. Akamenyesha kandi ko ubu hari umurwi wavuye mu gihugu ca Suisse waje gufasha ikigo kwisuganya kugira ngo kizoronke certificate system IS 09001 izotuma ikigo BBN kironka ububasha bwo kugenzura ubuziranenge ku rwego rw'isi yose. Ibyo rero ngo bizotuma ibihungurirwa i Burundi byemejwe na BBN bishobora gushorwa ahariho hose ku isi, kuko nyine bizaba byujuje ubuziranenge. Ni ngaha duce dusozerera amakuru kari kwabateguriye, ndabibutsa utarabyonda kuri sabone ko abyondaho kugira ngo kurushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.